kaze iyi ni yakeza neza urabona ivyiza vy'igihugu les beautés de chez nous tu vois ari abadamu beza ni bon ça va witwa nde Nitwa Igi. wabonye gute canke wiyumva gute ko buri ngaha kubwa visit Burundi Tembera Uburundi ivyiza vyo Burundi wumva gute Nyumva neza cyane ndanezerewe sana. witwa nde Lea. yitwa Lea mwamubonye wumva umerewe gute wiyumva gute basi kuba washitse ngaha irutana kuri shite turi ngaha on the bridge bijya tubona mu mafilme cyane mu mafoto yo hanze mugabo biri ngaha mu gihugu iwacu mu Burundi wumva gute Fresh sana ndaryohewe trop sana. niki wobwira abantu b'abanyamahanga abantu bari hanze abarundi muri rusange n'abarundi kazi Faut venir va goûter la beauté de notre pays parce que gratter ça c'est trop beau. waruzi aga slogan ka akeza nete bavuga ati ngo les beautés de chez nous. Oui oui. Voilà ni birere tiko turabona. Blessings man, isha boy easy na replace man bombo clad ni neza. Yes bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na Cyber Gafason. Meze neza. Meze fresh na. Aba kamera bari kumwe usa neza. Ah ya. Utiye kamera. Ay magute. Utinya kamera kubera iki? Kwera ndayikunda sinkunda kubimbera bimo. Abantu bashaka. Voyage yagenze gute? Yagenze bien vraiment. Ko ndaryoherwa. Kuraba surtout rero ahantu ni muhira, hari muhira kwa papa. Uri munyarutana? Ya, papa wanje munyarutana. Umva nanje shambo munyarutana. Kikiraro arifuza kugira ko canke ubwa mbere wahashitse? Yo ni ryambere nifuza kuva kera. Umva ko nekinyiganga. Reka we, gako nibasubira. So, ya ni visit Burundi twagiye twaciye muramvya Mwaro. Ya, Imwaro ibuye. Kucayi. Ni no mu Rutana dushaharira ku mafaya. Wakibagiye akakanya umugize n'ivyo yakubwiye. Hanyuma niki wemiriza kugwaruka batarashika muri bino bibanza vy'iratiro by'u Burundi. Gwaruka cyane ruhimiriza nuko uzoratembera rero mu Burundi. Cyane abana abajene nkabatwebwe tukiribujumbura. Sanga keshi ndakunda kuduga ruguru bwabishimye bw'abana b'ibujumbura bubona. Ya. Rero ivyiza ko bazabara. Uyu n'umugenzi wawe yitwa Nina. Karibu cyane. Okay, nitwa Nina. Okay. Twaje kuryoherwa twabonye imisozi. C'est la première fois ndahaje ngaha ndumiwe kweti. Gusa nagize ubwoba. Open mic. N'umufanzi open mic. Premier manda kuramutsa open mic. Patrick. N'undi yitwa Sibelle. Ni open mic. Okay. None ubwa mbere shise ngaho? Ubwa mbere bamwe. Uzosubira kugaruka canke uzoza? Araryoshe sana. Umukunzi wawe niki uzomubwira ati ndashaka ko usubirana hariya? Bon, je vraiment ndaryohewe cyane. Shiro ntizosaba kunjana muri bar, no. Tumubwira ati nshaka hahandi mu misozi bishaka nyene. Sure dutembere kandi. Wala. Ya murumva ko igihugu kigizwe n'ibibanza byinshi vy'iratiro y'aba visit Burundi ukungene hameze neza cyane nahashimye arakayaga kameze neza nayongira cyane araryoshe ashibiduma nto isubiramo. Ya nicaye ubwira ugwaruka bagenzi bawe batarashika muri ibi biciro. Ico nababwira nuko bomenya yuko nuko twirukira hanze. Urumva bamenye ko Burundi bwacu ari bwiza cyane. Ya ndagushimire cyane. Merci. Gasana. Bakunze open mic turi kumwe na DJ Patman. Yes sir. DJ is boy. Banta DJ studio gurishije. Mugaye yaravyivuje vyari mu ndoto ziwe. Nubwo vyaciye vyanga. Igana nyashaka kugiga kabo mu DJ. Nivyo kwa. So Patrick ni itonde open mic rero ni biri serious. Biri serious sana. Bimeze neza. Aha is boy gute? Akayago kumva gute? Kiri gute? Kiravuyeyo. Kirasubiye Patman kiraje. Ico kiboro ni igiki mumbarize vraiment. Ni kiraro. Yeah, this is right. Yeah. So niki cabaryoheye kuza muri Visit Burundi mushitse ngaha mu Rutana?
Reka Patman atangure kuvuga ibintu byinshi by'amazi. Bera Patman ni watangura kuvuga kubera. Tuyabona donc ajya mashite hasi. Shite do mwishamba. Shite ndafisa akabazo abakunzi ba akeza neza siko ndashaka Patman atubwire ati shite do canke waterfalls itogute mu Kirundi Ya mu Kirundi bavuga amazi. Amazi mubwira icitiranwa cy'amazi. Nabwiye Patrick ashobora kuba yitwa Wavye jewe ega Patman gwavuze Patman na Patrick. Oh yeah, no nabwiye Patrick le journaliste. So jewe kubwanje nka easy boy cyangwa mutama w'ubuki siko nukuvuga mugi kibazo ambajije ni jewe cyane Patman yananiwe gisubiremo tukwishura jewe nabajije ati shite do cyangwa iyi shite de la carrera bashaka kuyimbwira basi shite do mu Kirundi none Santos wakoze ni ibintu by'amashiti ibirashita urumana Santos rero nuko abanyamuji cyangwa ababire bo mu gisagara cy'ubwire nuko bavuga Ikirundi natwe twaereka tubandanye ikiganiro open mic kumwe na Pajo kumwe na hanyuma easy ntituraheza tourisme ni bijyaye bibanza wifuza kuzoshikamwo nkuko mubibona hariho kanzigiri itwa inyoni y'amalake dodozwazo ntayazi niyo lacho hano lakozwazo niyo cyoho nahe wavuga kari lake ego jewe nifuza kuzojamo kuri lacho hani bon siko mugana cyane ngaha anyi narahifuza cyane gose afite sinarinzi ko Burundi dufise ibintu mwene ibi bishariza ibintu zibonekeza neza mu maso y'umuntu siko